ise atanga amategeko yiyo bazokora mu myaba ejo, nyina agaca atanga amategeko yiyo bazoja gutembera ejo, bigaca biburudubi. Tuzumvira amategeko yandi. Ugwaruka rugaca rubaho wemera ubworohereza. Ujya vuze ko baja gutembera niwa ari mukuri gusumba uvuze ko bazoja gukora ikorwa cy'iterambere ry'umuryango. Ari naco gituma mu bijanye n'amategeko tutariko turabona neza impamvu hacibwa imanza bakavuga ngo abana ngo nibagume kwa nyina bagume baretswe na nyina, mu gihe abana bandikwa kuri se bakazotorana kwa se bakazoba mu muryango wa se ubuzima bwose. Mugabo bagaca bavuga ngo baje kubabara ngo kuregwa na nyina, aho baca babigisha ko umuryango wa se ari bikoko. Ivyo birasambuye igihugu. Kubera iki? Bazoca bakura bazi umuryango wabo kandi bazotoranamwo bazobamwo ko ari umuryango w'ibikoko. Tubiyage Media ruremesha miryango, komera ramba tsimbatara, amahoro kuri twese muteramishi wacu. Tubiyage Media. Stefano yavuze ati niyihe nama ngo tugira abafise gahunda yo kubaka kumenga turavye ibibera mu miryango tukumva n'ivyo mutubwiye biduteye ubwoba. Mu bisanzwe Stefano, ku rugamba umwe wese bamuha ingoho n'amasoro, baca bamubwira ati ibisigaye ni kurasa umwansi. Wewe nawe ufise programe ugiye mu rugamba cyo kimwe n'abandi. Wewe genda urabe yuko uzosohoka kuri 20 cyangwa yuko uzosohoka kuri 20. Kuko iri yaroganya iri yamemero perda. Ituguciye intege ngo ntiwubake, peut-être ko ariyo chance yawe irashika, gahunda yawe kaba yoriyanse mu kuzubaka. Ariko nibitaguhira ntuzuvuge ngo nta mpanuro wari wabona. Wewe uzogendayo, niwashikayo ugahura n'imitego, uzomenya ati bari baranyigishije ko hari imitego, umenye ukuntu byitwaramwo, peut-être wihangane, canke twese ntidufise uburyo bumwe bwo kwihanganira ibibazo ni uzomenya uko ubyihanganira ushitseyo. Icya kabiri ati mbega kuri twebwe ku kibano cejo, ku Burundi bwejo, ibi bintu nta ngaruka bizogira. Impamvu yatumye duhaguruka ahubwo kubishira habona, turiko turashaka kugwanya izo ngaruka kuri generation future. Twebwe byaratubaye ko twariyakiriye, aba benshi ubona ngaha byarababaye ko bariyakiriye. Mugabo kuri mwebwe muriko muravuga ati dufise amakenga yo muri kazoza, dushaka hazebe hateguwe, hariho amategeko abakingira, hariho amategeko abereka uburenganzira bwanyu, hariho memere barriere zerekana umwe ahageza akarimbi n'ibikorwa vyiwe. Kuko uyu munsi nous travaillons en vague. Umwe ati ndi umugabo, ubundi yari umugore ati nanje ndi umugabo. Ati wewe ni wakora iki, nanje ncamora iki, hari gupinzanya. Il faut qu'il y ait ugutandukanya amatashe y'abantu. Mbega waruzi yuko uyu munsi mu itegeko rishasha hagiyemo yuko umuntu azihitiramwe mariage a contract yariyo hagati y'ivangamutungo n'ivanguramutungo uzihitiramo. Rero byinshi nuko twabonye bifatiye ku butunzi, mumaze gushira hamwe n'utazanye ikintu acavuga ati ibi byose ndabigaba. Ariko nimwaba mwara contract mariage ivuga ati ivyo usanganye byose biguma ari gwanje, nawe ivyo uzanye biguma ari gwawe. Mugabo ubuzima dutanguye kuri itariki turabusangiye, tuzobuharura gutyo ari we wese azobaza hageza karimbi. Rero turiko turategura pour des générations futures. Iri divorce Non.
twebwe dushaka ahubwo ingo zizoba zifise amategeko azigenga ku buryo ziguma zubatse, ahubwo dushaka ikibano gitekanye kandi giteye imbere. Dushaka igihugu gitekanye kandi giteye imbere. Ibi byose biriko biraza nk'intambamyi zituma twama mu ruhagarara, bamwe basaba divorce, biveho haji bishobora kudushira hamwe kugira ngo tugire iterambere. Mu mashengero bwawe uze wumviriza ijambo ry'Imana bigisha urukundo. Mugabo mu mashengero bwaho ugaca usanga pasitori yagiye kudivorce mu kiyo, ejo mu gitondo azohagarara imbere tutugire urukundo. Ibi rero nivyo dushaka, ibiri mu mvugo nibije no mu ngiro bibe bifise uko bitunganije. Maria Mbona umwanditsi w'amakuru mu kinyamakuru Kigali Magazine, kaba dufise agomba gusaba ko mugenzi ati abajije, ariko nk'uko yabivuze natwe niyo tuja uko bigenda kose ujya kubaka n'iteka kandi iryo teka ryo wundi kugira ryo kwita umushinga ntara. Ariko none ubu tugira abasore mu munsi yo kuratwa n'ibibazo byinshi biduhanze abasore, ariko namwe umenga mwaratwikanze muca mugishira hamwe n'indodo muca mugishira hamwe kuvuga kugira muvuge ibibazo byanyu. Ego muri ko muradukingira natwe tukiri hasi gato, mugabo none nta kuntu mwaje hamwe n'abasore ariho bati bisi mbona ngabari sendika y'abasore nabone uri kora ibyo bavuga bigomba gusa n'ibyo muvuga. Nta kuntu mwaje hamwe donc tukugira ibibazo nimba ari ubwamo muri kumuragwana kugira mu rwanira hamwe murakoze. Ikibazo cy'uwanje cyerekeye kumenya bya test ADN, avuze yuko ari test izimbye, mukaba mu gisabo mwasabye leta nuko yoshobora gushiraho uwo basabye ibyo bipimo bya ADN ko yoshobora kumworohereza bakasaba igipimo, bakamuha igipimo kwa gusa. None muri icyo gihe leta nayo ayo mahera yo kuriha iyo ADN izociye akura he cyangwa ni yindi mbinganizo nshasha? Olivier ati kubaka n'iteka kandi n'iteka koko, ati mugabo ndabiravye umenga turahanzwe, ati mwe habagabo mwahagurutse murabivuga, ati mugabo n'abasore nciye mu kigo ndabona nabo ko biri mu myidodombo kuko hari haho bavyandika bakanabivuga bisa n'ibyo. Ati gikwiye siko moja hamwe, twebwe tuvuga tuti abakwiye kurwanya mabi si association Homme de Tresse yonyene, tuvuga tuti uwo ari we wese yohaguruka tukagwanya ya mabi kuko nakaranda ku gihugu. Ahubwo nawe niwabona abo basore bagenzi bawe uzubabwire ko twipfuza ko baza tugatunganya icotuma abasore bakingirwa muri kazoza baze binjire kuba bagabo bafise ubudahangarwa bubakingira. Kuko ibyo uvuze nanje hari haho nasomye mbona bariko barerekana neza ko ahubwo botuma babivamwo. Twe ntituvuze ngo nimubijemo canke nimubivemwo kuko kugira Maria Jesse tonshwa sini itegeko ntihazagira ubahe. Bibiliya iravuga ko Paulo yavuze ati uwo byokundira yomera nkanje, ati mugabo kubwo urabyumva ibikurikira. Ariko kandi ndibuka ko muri Bibiliya nyene harimo ati kubaka kurongora ni byiza, atariko kutarongora nibyo byiza cyane. Wewe rero hitamo icyo ushaka muri ibyo. Abasore tuzoja hamwe tuvuga ati dushireho ingingo zose zidukingira, kuko naho ubona abagore bagera mu rugo bakatuganza bakagara, wewe wataha ugasanga yakwiye mu byumba byose kandi ari mu cyumba kimwe. Ni nabo ba mbere batanguye kuvuza induru muri 2023 ngaha muri Bujumbura rirare ngo kuri iyo mitumba ntibariko bararongorwa ngo abahungu babivuyemo. N'ubu twinumira iminota 5 induru izova he ntiturongowe ni mutekane muze twubake mugabo ntimuze kutwirukana iwacu. Edgar ati
mwasabye igipimo kandi musaba ko cokorwa ku buntu, ati gikozwe ku buntu, ati leta izoca ikenera kuriha ayo mafaranga. Abana bavuzwa ku buntu, leta irayariha. Abavyeyi babyara ku buntu, leta irayariha. Mbega yonanirwa no gukingira imiryango kugira ishobore gukora ibikorwa by'iterambere ironka hiyakura, komsa bizotuma ivyo nyene bizana inyungu ku mwene gihugu, kugira umwene gihugu abeho mu buzima bwiza buteye imbere, umutekano ukingiwe. Leta yo kwigora ikabikora, niyabona itobikora gutyo twebwe na twebwe twogira twofata ingingo tukavuga ati twebwe hako bapfa tuzosaba hirya no hino, mugabo uwo muntu bigende neza, tugaca hirya no hino tugasaba kuko ntacyo tuma ibyo bitagira, ibyo bidafasha, kuko nibyaba byofasha mu kugira ikibano gitekanye. Leta ntiyoreka kubishiramwo umutahe mu gihe ikibano gitekanye, izocironka aho ikura uburyo, kuko nitwasambuka ingo zigatatana, none urugo rutatanye ruzoronka ukuntu rugenda kwandikisha umwana. Wari uzi yuko umwana kuvuka ari iterambere ry'igihugu? Umwana kuvuka ni iterambere ry'igihugu. None tuzama tuja kubabyara mu Gisaka canke urugo rwoshingo bonye utomera nka Pawulo. Ico tugezeko mu iterambere, umugabo ntazamara uwo kwiruka. Nawe ntuhave ushira mu mutwe ati adene nitabaye mugabo warabimenye ko baguciye inyuma, kizoba ari kibi gusumba, kuko uzamana umutima udatekanye n'ubwonko budakora neza. Ariko bamwe bafise ubwoba bwo kurongora, bahumuritse. Erega kurongora niwabireka nta tegeko ry'igihugu riha n'utarongora. Ico nzi nuko atari hari, none n'iryaba atari hari wumva ari icaha, n'icyaba kitari icaha wumva utagikora kuko ubishatse. Mu kuza kwigisha baje berekana gusa ko hariho amabi akorerwa abakenyezi. On n'a pas tenu compte des conséquences yirangaje bakoresheje. Erega buryo uzurabe neza, hariho n'abakenyezi bahohotera abagabo bitwaje yuko havugwa amabi akorerwa abakenyezi gusa, nompa ko ari uko bikubishaka, mugabo akabikora kugira akuvyonge rofete yuko azibaca baguhana. Rero muri ico gihe twese tumaze kuzurizwa nta kizorengako. Ati rangaje se mukoresha, ati yoba ati atari umuntu yahohotewe. Mbo apare kuri iyo situation nayibayemwo, umaze guhohoterwa hanyuma ugashira amabi ahabona, urakira. Mu bimenye kiriko kirica abagabo nuko amabi bayibika, umunsi bazoyasohora mukabona n'ibitigiriko bigwira ku munsi, kuko uyu munsi ugiye mu mashirahamwe y'abakenyezi bakubwira ngo nta bagabo bahohoterwa, kuki ntibitayeho kurondera ibitigiri byabo, kandi ntibitayeho kubimenya no natwebwe ubwacu. Uyu munsi ntiwotubaza ibitigiri byose by'abagabo bahohoterwa, nabyo tuzi, kuko abagabo ntibarubahuka ngo bavuge ati ndabishiza ahabona. Abo tuzi nabamaze kutwitura. Rero umunsi hoba bose bamaze kubishira ahabona, rangaje dukoresha no kugira ngo gusa tubahamagare babishira ahabona, so kugira nta numwe duteranya, kuko twe n'abakenyezi barahaza banashaka baratwitura. Kandi icyo dukora le fait que twashize imbere kumvikanisha ingo, duca tumutumatisaho kutubwiye ko umugabo ari waguhohotera, reka tumwirondere. Duca tugenda tugaharandevu umugabo kuzotwitaba ku biro, wa mukenyezi nawe tukamuhiyo nyene bakahahurira, hanyuma tugaca tumubwira ko umukenyezi wiwe amureka kumuhohotera, atashimye kuja kubibwira babandi bo muri Humura na CDF,
kuko hariho abakenyezi batubwije ukuri iti ndazi ko ndamujanye hariya baca bamuboha. Amaze kutubwira ko baca bamuboha duca tubumvikanisha, umugabo dusanze ari mwikosa kandi twe turamushengeza wanashaka. N'uri muri iri shirahamwe habaye igikorwa ca repetition y'intuze nyayi y'amafuti, icyambere tubanza kugusohorera ikete riguhagarika. Ntidushobora kwifatikanya nawe n'uri ko arahohotera abandi mu gihe twebwe nyene twavuze ko dutegerezwa kurwanya ihohoterwa. Hariho umaze guhohotera umukenyezi turamuhagarika. Divorce ya mbere nitwe twayibura, byaraboneka ko yahohotewe kuko na guverineri kugira uwo muntu arenganurwe yarahagurutse turaja kurenganura uwo muntu. Mugabo none uwa kabiri nawe aciye avuga ati wa mbere twarashwanye arabinkorera, uwa kabiri barashwanye nawe acarondera kumuharika. Natwe ati urondeye kumuharika nturi kuragwanira ya stability turondera mu kibano. Duca dusohora ikete tukaguhagarika, tugaca tugushengeza mu bajejwe intwaro, dukurikiranira uyu muntu ariko arashaka gusambura urugo n'akajagari mu muryango uko bivuye kuri ibi directement. Kuko twebwe ntitwifuza yuko tuguma tubona ubonye umugabo arongoye uyu munsi bakahukana, mu mwaka uza karongora ubundi bakahukana, mu mwaka ukurikira uwundi azorongora ntibazahukana. Ubonye uyu munsi umukenyezi agize mariage agaca asaba divorce bakamugaburira, agaca agira iyindi mariage agasaba divorce naho bakamugaburira, mariage ya gatatu agize nawe uremeza yuko atazi divorce muzogira. Jewe nagiye mu rubanza nk'ubwo mu kwezi guheze k'umugore agize mariage ya gatatu, binanira kwihangana mvaho ndababwiye nti none yoyo ntimwiteguriye kuzo ejo mu gatondo ko bamwituye abagabo mu gahinda kugira ngo babakaniye. Nabivugiye ku mugaragaro kuko simbona inyungu yuko uwa mbere yanse n'uwa kabiri akanka uwa gatatu bizokunda. Ibi nivyo bituma ubona kenshi niyo turiko turabivuga tubishimika kamwe kuko ni experience twabayemo twongeye turanabona. Okay, tugarutse kwa Anselme yagize ati nukuri akarere mbayemwo biracika kuko benshi baratuma ubu butumwa naje nk'intumwa. Usibye nuko bagutumye amatelefone yonyene ararenze, bapfa kumva ikiganiro giciye ku radio. Ikizu bwa mbere ni ino muzodushikira ryari kandi ndabatahura kuko nitwaba tutatunganirijwe n'amashirahamwe y'abakenyezi nkuko bambwiye ngo twe ntitwari guhaguruka ngo tubavugire mu nama bambwiye kandi c'est une pure réalité. Mukenyezi ntiyari kuvuga ko abagabo bariko barahohoterwa ngo baheze batabaho. Uyu munsi abagabo nitwe twihagurukiye twivugire ko duhohoterwa duheze dutabaho. Bahumuritse turiko turakora ibishoboka byose, duca mu mawenje atandukanye, duca muri leta maka turonka uburyo intara zose tugiye kuzigendera. Tugiye gushiraho abaserukizi bo mu ntara zose. Ise atanga amategeko yiyo bazokora mu myaba ejo, nyina gaca atanga amategeko yiyo bazoja gutembera ejo, bigaca biburudu tuzumvira amategeko yawe. Ugwaruka rugaca rubaho gwemera ubworohereza. Ujya vuze ko baja gutembera niwa ari mukuri gusumba uvuze ko bazoja gukora ibikorwa by'iterambere ry'umuryango. Ari naco gituma mu bijanye n'amategeko tutariko turabona neza impamvu hacibwa imanza bakavuga ngo abana ngo nibagume kwa nyina bagume baretswe na nyina, mu gihe abana bandikwa kuri se bakazotorana kwa se bakazoba mu muryango wa se ubuzima bwose. Mugabo bagaca bavuga ngo baje kubabara ngo kuregwa na nyina, aho baca babigisha ko umuryango wa se ari bikoko. Ivyo birasanguye igihugu kubera iki bazoca bakura baza umuryango wabo kandi bazotoranamwo bazobamwo ari umuryango w'ibikoko. Izi nizo ngaruka tubona. Uyu munsi abanyeshuri baheba ku bwinshi kubera ingorane ziri mu miryango.
none igihugu kiriko kiratera imbere atabumenyi buriko buratanga, abana bariko baraheba amashuri, bariko baraja kuyerera. Igihugu kirakwiye gushiraho ingingo zikingira umuryango na sentaka. Ivyokorwa mu gutuza ayo mabi no mu kuyakinga birahari kandi ni vyinshi, kandi igihugu gikeneye kuba ari wo mushinge cubakirako kugira ngo aya mabi tuyatuze. Navyo nibiki? Ubwa mbere ibijanye n'imico n'imigenzo, ibijanye n'imico n'imigenzo vyohinyanyugwa ku buryo imigani yataye igihe ivanwaho, hakabaho imigani yankuraja kugira ngo twinjire mu bijanye no gukingira urugo. Iyi idahari ikanigwa igashigwaho. Ubwa kabiri ibijanye n'amategeko, ibijanye n'amategeko mu Burundi uyu munsi dufise amategeko tuvuga ngo arikwiye, ariko aya mategeko nyene tuvuga ngo arikwiye ni nayo arimwo na bimwe mu bimenyetso bituma abagabo bahohoterwa. Akarorero, uzugende mu bucamanza bariko baraca imanza z'abagore n'abagabo bahukana, uzosanga urubanza ruhejeje gucibwa baravuga ko babahukanishije, ariko hakabaho ingingo zimwe zimwe bafata ugaca usanga zigarutse guhohotera. Ugasanga umugabo n'umugore bafise akazi ka leta bose, umugore agaca arekrama avuga ko abana ari waguma bareze, mugabo agaca arekrama ko akeneye ibirezo kandi ari inshingano ziwe nawe kubarera, bigatuma umugabo akatwa umushahara akazama akora atonda, iyo nama mbona batonda ku kazi abiri ntuguta hakazoja guhemba utakoze. Ibi ni inkoramutima. Niba umugore avuga ati abana nzobarera, afise uburyo nabarere, mugabo umugabo ntakomako, ivyo bizotuma abagore bihambirira ku bana mu kuja kubigisha ko base ari babi, bagabanuke, abana baregwe n'umuryango kuko ni nabo bazotorana. Uyu munsi dufise imiryango yacu mu mategeko yubaka ivangamutungo gusa. Uretse ko twateye akamo, narashimye ko leta iri kwirahinyanyura iri tegeko, kuko nanje kuwa kane nari nashitse guterera muri iryo tegeko, ariko haragahaze. Itegeko nirihinyanyurwe nivyo, ariko ikijanye n'abana tureze, amategeko atworohereze, kuko uyu munsi abagabo benshi bareza abana atari gwabo, ari naco gituma mubona habaye ikiroberi mu miryango. Umwana atari amaraso y'umuryango ni umuroberi, ntikizomubuza guteza akajagari mu rugo kuko ntarukomokamo. Naho uzomwitondera gute, naho uzomuha ibiki, muzama mu ntambara. Kw'ivyo vyabaye muri kahise, tukaba dufise ingo zarenze ibigo zikarinda zivyara abana zikavanga imiryango. Uyu munsi dusaba ko uwiketse umwana ko atari gwiwe niyoroherezwe, haboneke ADN y'ubuntu, kugira ngo iki kintu gitature amatati ajanye n'abana bavuka mu muryango. Umuryango wandikishwe mw'abana bawukomokamwo koko, abo bandi umugore abajani iyo yabavyaye, kuko ivyo bizotuma abagore barenga ibigo n'imiburiburi bagira ubwoba bwa ADN izoba. Urateramisha n'ukuri